ni Radio Culture. Jeri kandi muze no gufata ujya umugabo zumbikire urubuga rumwe ubwo umunyenye tarakufira amaso nk'inyoni sheri habonetse bashitsi kandi natambira sonke mbe abagenzi bawe bataje abagenzi bawe nuko mujenga hano baraje n'ugira urubuga rumwe ufire amaso nk'inyoni umega wowe ziko nabyuzi we nabwiye nzokuriba wewe sheri ndabasindo tubiri Yitwa Femi Dojaba. Femi N'abasundi yitwa Femi Dojaba neza na zigenekerezo rya 18 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2020 agiye guhimbaza isabukuru y'imyaka 50. madame umugabo w'umwinja akomeye cyane ga mu Burundi yari indirimbo ivuga ati ko kwisi no kwitonda nayuzi hanyuma umunyenga nayo ivugo suguma twiriye umunyenga Induru za buri munsi. Sindura mwana vyumva ibiki wa muri ivyo akomeye cyane nga mu Burundi Minani Felicien We buri munsi uwo Minani Felicien niwe yama gutera buri munsi. Umwaka 2020 azoba rumanije imyaka 50 y'amavuko. Imyaka 50. Ashi bakuye. Gusa ikintu je ndamwemera Femi. Je sanze ndamuzi ni Minani Felicien. Femi Dojaba. Umuririmbyi we ndibaza barakora byumviza none. Nakunze kumva bamwita ngo ni Marshal. akomeye cyane gusa uyu muririmbyi niwe abaye umuririmbyi wa mbere mu Burundi akujije imyaka 50 akabigisha isabukuru akabishira ku mbuga ngurukana umenye ibintu ukamenyekana harakomeye cyane ndakwemeza umve indirimbo ni wiwe izindi ndimbo yaririmba suguma akakari